kuva twakagira umugambi wo kwinonora imitsi ryabaye irya mbere mbonye abenegihugu badushigikira badutera intege abanyeshure batashe bagenda nabo baducira inzira. Hariho imidugo twaduga tutazi ko tuko tuduga umudugo kubera hariho abana bari imbere yacu bagenda badutera intege, ndetse n'abari mu mashure baradutera intege tugenda tunonokewe. No musi rero nakaryo keza kugira ngo tuganire na cyane cyane kubijanye n'amagara meza y'ugwaruka ndetse n'amagara meza y'abavyeyi. Mutoze mabwira n'abavyeyi banyu muzo majana kwinonora imitsi, sivyo? Bagira agasiporo bashoboye ko gutambuka, ndazi ko basanzwe batambuka mugabo ari benshi naho bizana akabirya. Uno musi rero mpagaze ngaha shimira cyane buramatari w'intara ya Bujumbura, shimira cyane ubushikiranganji butandukanye ngaha ane mu gihugu kuko nabone baradutera intege. Iyo batadutera intege badutamba twirorera, none heraba baje kudushigikira. Turashimira cyane n'abamustanteri, turashimira cyane n'abadufata mu mugongo mu iterambere, duhereye kuri ambassadeur yahora aserukira igihugu cy'Ubushinwa ngaha mu Burundi. Uno musi sinavuga ko ari umunsi wa nyuma dukorana, ngira ngo atugaruka kuturamutsa twongere dukorane. Ejo n'umunsi wiwe yo gusubira mu gihugu cy'Ubushinwa. Nakaryo keza rero ko kusaba kumusezera. Utu tuganuke mubona ngaha tuzobafasha kwinonora imitsi. Harimwo imipira yo gukina, harimwo n'ibyo gukinisha je ntasanzwe ntamenyereye. Nibaza ko bahava batwigisha ingene tuzobikoresha. Nkuko patiri yatubwiye ko bagiye gutegura ikibuga c'inkino, nibaza ko nicahera azodutumira kugira ngo tuze natwe dukinane, sivyo? Nzonezerwa nanje nje tugakinira hamwe. Ibikoresho tuza kubaha ni iby'ishure ariko bizokoresha abanyeshure. Hanyuma icyo ndabemereye abana bo kwa rino shure mushika mu 9. Ndafise ishure ry'akarorero ryitwa Socle du Savoir, ryakira abana baba ba mbere gusumvya abandi. Ndemeye kwakira abana 2 ku ishure ryose bazotora ca kibazo ca leta. Muzoce mubandungikira muri Socle du Savoir muri poste fondamentale. Hanyuma namwebwe mwese muhiganwe muzoce mubwira abavyeyi banyu bace babazana muri interna, sivyo? Abo 2 nabo twemeye kurihira amashuri, mugabo mwese turabashaka. Akabigerayo kwa rya shure Socle du Savoir nuko ambassadeur yagiye abemereye ko azobarondera amaburse abo bizokunda ko baja muri za kaminuza mu Bushinwa. Mwavyumvise? Higanwa rero ivyo bibanza 2 uzotora igikove n'ivyiwe. N'umunsi wo kwiginana kandi nanezerwa cyane iyo ndi kumwe n'ugwaruka. Sinogenda ntagacishijemo. Ndabona ko ari mu gwaruka ariko ragera mu bigero. Muze mwirinde abajana mu buhumbu ubushurashutsi kugira ngo muzoshike kuyambona kazoza. Ni mwebwe tuzeye ko urukiza, ni mwebwe tuzeye ko kubaka igihugu cejo, ni mwebwe Burundi bwejo. Mwavyumvise? Ziva zikagera kandi kubera abana bo ngaha mwese ndibaza ko mwiga mutaha, sivyo? Mwirinde kunywa ibiyayura mutwe. Mwamisoremo kumviriza tushegare jouer ne touche pas. Ntimuze mwotereza ibiyayura mutwe kubera nta kazoza keza twobaronkako. Turabazeye ko kazoza keza k'igihugu
kugira muteshe iteka ryiza abavyeyi ndetse n'igihugu. Ndabonye ko ya masakoshi ashitse, rero kono mwanya mwiza nagira ndabakengurukire mwese mpereye ubushikiranganji. Mvuze ubushikiranganji mbavuze leta y'u Burundi, buramatari, ba musitanteri, abarongoye imitumba, umwe wese uruhara yagize kugira ngo tube turi ngaha. Tukaba dushimiye cyane uwahoze aserukira igihugu c'Ubushinwa ngaha mu Burundi, tugaserukira na Panda Park. Twumvise ko bagiye kugira ibibuga vy'inkino, bavuga bati isorosoro igwirigiye. Twashaka ko mwotera intege abapatiri n'abandi bantu bose bafise umugambi wo kugira mwene ivyo bibuga uko mushoboye, kugira ngo tugire ibibuga vy'akarorero, tuhashire ibintu abana bashobora gukiniramwo bigezweho, atari vyo twebwe twakuze tunyerera ku bitumbutumbu. Ibitumbutumbu murabizi, ni birya bintu bacako ibitoki. Twebwe twabishira ahantu ku mumanuko, tugaca tumanuka ushika aha hepfo. Ariko ubu nyarabonye ko ari ibintu by'ikizungu, abana bicarako bagaca banyerera, bakongera bakaduga bakanyerera, hama gaca bigenda neza.